niko nangoja kupanda, niko nangoja kupanda. Haleluya. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu, ndabifuriza umunsi mukuru mwiza. Amen. Alipokwisha sema, akainua mikono. Alipokwisha sema, akainua aliinuliwa kapa mbinguni, aliinuliwa kapa mbinguni, aliinuliwa kapa mbinguni. Kazima njibuka nako. Haleluya. Twari utwo turamaze. Tuzingurure Bibiliya, dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ca 24, dusome duhereye kuri uyu murongo wa 44 dushitse hepfo ku murongo wa 53. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice ca 24, dusome duhereye ku murongo wa 44. Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mu ijuru, arababwira ati, aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene ivyanditswe kuri jewe byose mu byagezwe bya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe. Arababwira ati, niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe, rikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose, uhereye i Yerusalemu. Namwe muri byabona byo kuvuga ibyo. Umve, ngira ndabarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Amen. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga, basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Imana nishimwe. N'aya majambo y'Imana dumaze gusoma aha muri iki gitabo cy'uyu mukozi w'Imana yitwa Luka. Luka ni umuntu yagiriwe ubuntu, hanyuma rero Imana iramutoranya, kuko Luka ntiyari mu gitigiri ca za ntumwa 12. Oya, ariko yagiriwe ubuntu, agira ubwenge bwo kwitwararika
kumenya ibya Yesu, kandi yari umuntu w'umunyabwenge. Murumva abantu b'abaganga kenshi usanga bakiga cyane. Uyu Luka 2 tubwira ko yari umuganga, kandi rero biboneka ko yakora neza kuko ngo yarashimwa, yari umuntu akundwa cyane. Nico gituma arinze akundwa, urumva ko yagirira abantu neza muri bwa buhinga bwiwe yari yarize. Uyu rero Bibiliya twereka ko ibyo yanditse ari ibyo yatohoje neza. Hajya umunyabwenge si kenshi apfa kwemera byose. Oya, arabanza akiyumvira, akaraba ati mbega uyu muntu ambwiye ibi ninde? Iminsi 40 yamaze yari karabigisha. Birashoboka ko yari nka seminari ari karabagirisha kugira ngo baze bamenye ibyo bazosigara barabwira rya shengero. Aha Yesu ngo arababwira ati noneho murabonye bya bindi, ibi mwebwe byabateye ubwoba, ariko byari byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa mu buryo bwinshi, kandi mubimenye neza nibababaza aho byanditse muze mubasomere. Byari byanditswe mu byagezwe bya Mose, ibindi nabyo biri muri arya majambo y'abavugishwa n'Imana bavuga. Burya buhanuzi bwavuga kuri jewe, mbere na Dawidi n'abandi banditse Zaburi, byose biri muri Zaburi by'uko umwana w'umuntu azogirirwa nabi, hanyuma rero agapfa akazuka. None rero ibyo byose bimaze kuboneka, mwarabibonye. Ubu rero ngomba muhinduke mubi byabona. Amen, amen, amen. Ngomba ngo muhinduke mubi byabona. Aca aritegereza, abona ko hari ikindi yobakorera, ngo aca bungura ubwenge kugira ngo batahure ibyo byanditswe ahejeje kubabwira. Maze abonye ko babitahuye, ngo aca rero avuga ati nimuze rero. Aje imbere baramukurikira, baragenda. Bibiliya itubwiye ngo abavanaho arabajana, abashikana ahantu harabana ni Betaniya. Abashikanya aho hantu aca aterura amaboko arabahezagira. Haleluya, amen. Aho ishengero rifise umuhezagiro uvuye mu biganza bya Kristo Yesu. Nico gituma muririmbyi yavuze ngo erega ntituzopfa gupfa. Yesu ashimwe. Ntituzopfa gupfa. Oya, ntidushobora gupfa. Hariho abantu bakwiye kubanza kuraba yuko intahe tugenda dushinga ari iz'ukuri. Nico gituma turiko ikintu citwa ubudahangara. Maze kubahezagira aca araduga, kandi aduzwa babona, maze bakinezerewe ngo ibicu biramurenganya. Baca barapfukama barasenga Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Bibatera umwete rero wo kuja mu rusengero. Kare baratinya ko bagiye habona abayuda boca babagirira nabi,
ariko icyo gihe cyo baciye batumbera urusengero, kuko yari yababwiye ngo ntimuhirahire ngo muve mu gisagara, nimugume mu gisagara kugira ngo amasezerano n'abasezeraniye ayo data agiye gukorera ko aba ariho azobasanga. Haleluya. Baririmbyi, guma mu isezerano ry'Imana. Aho Yesu yagusize, aho Yesu yagusize hari umugisha iyo ugumye mu kibanza cawe, na cane cane ico washizwemwo n'Imana, na cane cane ico washizwemwo n'amasezerano. Haleluya. Intumwa yazibwiye ngo guma mu gisagara, mugume i Yerusalemu, kwa Mungu uzoza iryo sezerano rizoba rishitse. Iminsi 10 aho bakoraniye haranyiganyiga, isi iratigita, humvikana igihinda, intumwa zirahindurwa, bashirwako ikimenyetso, imbeya z'umuriro, kugira ngo baze bashobore guhangana n'abayuda. Haleluya. Nawe urakwiye ikimenyetso kugira ngo ushobore guhangana n'abadayimoni. Ibi bihe by'iherezo n'ibihe biteye ubwoba, harimo ibintu bigoye kwihanganira. Udafise ikimenyetso, icyo washizweko nk'umuriro, ntushobora kurengana ibi bihe, ntushobora kurengana ibi bihe. Ni ibihe bikaze, kuko biriko biratwereka, bitwegereza ya masezerano Yesu yadusezeranira. Yesu ashimwe cyane. Nayahe? Yesu aduze yagiye avuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, kuko imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atariho mba ndabibabwiye. Ariko cyane cyane jewe ico ndabasezera, ngiye kubategurira hanyu namwe. Yesu nashimwe cyane. Biraboneka kari ibibanza byose byari iby'Abisirayeli, ariko Yesu nawe amaze gushitsa kimwe yavuga ngo ninaza nzokwikwegera ko bose, amaze gusanza amaboko ku musaraba, kwega bose bisi yose baja baba ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Aho mwebwe namwe ngiye kubategurira aho iwanyu, hanyuma rero ninaheza nzoca ngaruka. Bazogaruka gukora iki? Sabwe ntimubyemera none? Muri kw'ikimenyetso c'umuriro, gomba mu byature. Ijuru rirabyemera ko mu byatura, abadayimoni baranka ko mu byatura, ariko nubyature muri wewe, wizere ko ico Yesu avuze nikigira intege nkeye. Amen. Muri ni byavuze ngo naho jewe ntoba umwizigirwa, ngo ariko wewe ahora ari umwizigirwa. Nahafise inkovu nta ntege nkafise, nta randevu yo kwa muganga afise ngo igihe nicagera uzugaruke twongere tubisuzume. Mbega nibyo? Ari randevu yo kwa muganga afise? Ya. Nico gituma bacunguwe nawe bakwiye kutagira ubwoba naho ibihe byoba bibi, kuko
jambo ritubwira ngo haraje. Haleluya. Yabwiye Yohana ngo muri mwebwe ngira nshire ngo umugwaniza agira shire bamwe mwibohero ngo kugira ngo bageragezwe. Mugaba cararimita shinga karimi. Avuga ngo naho bazogeragezwa nibizorenza iminsi ngahe. Sabwe ariko naho umurwanizi agiye gushira bamwe mwibohero ngo bageragezwe bazogeragezwa mugabo ntibazorenza iminsi 10. Kubw'ibyo rero ngo wamuyoboka. Haleluya. Muri ayo mageragezwa yawe wamuyoboka. Wame wizeye Yesu, wamumwiteze. Nuwavuja mu binyoma ngo bakubohore, nuwavubesha oya hagarara neza. Iminsi 10 ntizokurengana, kuko Yesu yavuze ngo ibikomeye bibaye biremereye azoca arondera haca icanzo umwana w'Imana asohoka acemwo. Mane habwe icubahiro. Haleluya. Birivuga ngo arafise ububasha bwo kwiganzira canke kwigandurira byose. Abwira Yohana ati jewe ubu nahawe ubushobozi, ndafise ububasha kuko mvise urufunguruzo. Ndafise urufunguruzo rw'ijuru, mbere n'urw'ikuzimu ndarufise. Kuzimu hari hugawe kandi imibiri y'abera ariyo yariri. Ariko Yesu amaze kubwira ca gisuma wamwambuze urabana nanje muri paradiso, ya mibiri y'abera ishirazuka kugira ngo ije kubana na Kristo Yesu muri paradiso. Kandi ngo amaze kuzuka bakora defile ikomeye i Yerusalemu. Kandi biko byanditswe niko byagenze. Hanyuma ngo barazimangana baraburi iyo baroye. Ngabo bari bagiye hehe hamwe Yesu ari. None aha twariko turavuga twavuye muri Luka twageze muri Yohana 14 uhere ku murongo wa mbere. Hanyuma rero rya murongo wa 6 twabona ngo hariho umuntu yamubajije ngo none kuvuze ngo iyo uja turahazi. Ngo turazi n'inzira ijaye twoyimenya gute utabitubariye. Aramubarira rero ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo. Ugomba gushika kwa data naze ndamujana. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu rero yagiye kudutegurira, hanyuma niyaheza ngo azoca aza kugira gute kutujana. Mbega yahejeje? Ntaraheze. Jewe iwanje haraho nosanga ahejeje. Erega haraho uzusanga ahejeje. Utoya tuzogira rimwe. Oya dusome mu Bifilipi. Abifilipi igice ca 3. Igice ca 3 dusome ku murongo wa 20. Ariko cyane cyane ku murongo wa 21 dusome dore ku murongo wa 20. Jete Paulo yandikiye Abifilipi igice ca 3 murongo wa 20 haravuga ngo tweho iwacu ni mwijuru niho twiteze umukiza kwazova, niwe mwami Yesu Kristo. Azohindura umurongo wa 21 azohindura imibiri yacu y'ubufafara. Ngabo je handitse ngo yo gucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, kuko afise ubushobozi
bumubashisha kwiganzira byose. Imana nihabwe icubahiro. Yesu rero agiye kugaruka. Uku kugaruka si uko abantu bose, oya, azoza aje guhindura imibiri y'abamwizeye ngo ayikize ubu bumuga, ayikize izi ndwara, ayikize izi ntambara zitera imitima gucobogora. Ni ukuvuga ngo azoba aje gutora umugeni. Haleluya! Azoba aje gutora umugeni, ahagarara ahantu kuko afise ububasha bwo kumushoboza byose. Hanyuma rero ahamagaye imibiri yacu ihinduka, duce duterurwa, tuce tuduga, tumusange aha dutegerereye. Bibiliya itubwira ngo ibihe bitatu n'igice. Ibiharuro by'Imana sinzi ko hari uwo bimfasha. Ibyo bihe rero umugeni yaduze azoba ariko arambikwa, yambuwe wa mubiri w'ubufafara. Aho hantu tuzohabyagira, tuhimarira iminsi. Hanyuma rero ibikorwa twakoreye Imana tuzogenda tubifise, bice bishikanwaho. Hanyuma rero umuntu wese gwiwe bipimwe, bicishwe mu muriro, maze hace havamwo imvune nziza. Haleluya! Compa muri bya bikorwa ukorera Imana bikazohinduka imvune nziza. Aha amaganya azoba aheze, zoba usezeye kurira no kuganya. Hanyuma rero Yesu aca akora igikorwa cyo kwambika umugeni. Haleluya! Bizoba bibereye. N'ubundi gutyo, n'ubundi gutyo, n'ubundi gutyo. Mpwemu Yera hadusuzume neza ko twapendeje, hadushikiriza umukwe. Uwo mukwe tuzoba turi kumwe. Hanyuma rero imyambaro tuzambikwa ivuye mu bikorwa twakoze ngo izoca isa nawe, izoca isa nk'uko nawe asa, natwe duce dusa nawe. Haleluya! Mana, ijambo ry'Imana riravuga ngo hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Yesu azoba ari umukwe, natwe tuzoba turi umugeni. Ibihe bitatu n'igice n'ibyahera. Yesu azoca ahagurukane n'umugeni. Hanyuma rero dufatana amaboko. Haleluya! Adufata amaboko kugira ngo tugende kuri rya itime ryiwe ariko aratambuka, tujane nawe pore pore. Hanyuma dutamaje, Yesu azoca aduprezanta imbere ya Se. Umuririmbyi avuga ngo azotwerekana. Amen, amen, amen. Azotwerekana imbere ya Data wa twese. Avuga ati, Data, muba wantumye nta n'umwe yazimiye kiretse wa wundi uzi yazimirira hariya. None rero ngaba Bibiliya itubwira muri Yesaya ngo icyatumye Imana ibabaza Yesu ngo kwari kugira ngo ibizova mu bise byiwe bize bituma Imana ihaga. Haleluya! Amen, amen.
none wagira ngo bizoherera ngaha? Oya, aha turiko turavansa. Haleluya. Aha turiko turabandanya. Niwabona uri kuraca mu bimeze nk'umuriro, aho uri kuravugutirwa, niwabona uri kuraca mu bintu bikomeye, aho ntugire ubwoba. Yesu ibyo ntibyagomba, kuko ngo itwara canke itanga ibigomba guha umwana umugisha. Haraho wowe uruhije n'amasezerano, hanyuma rero narasezeraniwe ko ibi n'ibi nzobironka, none biratebye. Bavuga ngo Imana ntibesha. Emwe sinzi jewe ico nofata, none abandi ko bishugwa n'ingoga, jewe nkaba natebye. Mbega nitakwishura urubanza uzorushingira he canke uzorushinga he? Acheni Mungu, aitwe Mungu, acheni Mungu, aitwe Mungu. Acheni Mungu, aitwe Mungu. Amen. Ibyo nyene iguha bumbwa n'ibyo, ejo naho izozana ibindi utari witeze. None izibika zose zavutse zibika, none nizo zakoze uko zishoboye kose ngo mpaka zibitse. Ewe hari abantu bakunda umurete, ntizari kuba iyo abarizo ubwazo ntizari kubabikana. Umwami Yesu agiye kugaruka, aho rero ijambo ry'Imana ritwereka ngo ico gihe Yesu atushikanye mu ijuru. Ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, ba Yosefu, ba Daniyeli, barya abahizi bose bazoba batumiwe kuraba idefire y'umwana w'Imana, y'umukwe n'umugeni. Haleluya. Hari hageze kunyotererwa ibyo ukabikumbura, ukabyumvira ibisebuzi, kuko birivuga ngo abizeye kera bose naho bazutse nk'abapfuye, naho batatinya intambwe, ngo ibyo babona by'umukwe n'umugeni baguma babihahira, bakamenya ati ntimuzobibona, ariko bakabandanya, kuko ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Iyumvira idefire y'abamarayika, umugeni yahinduwe asa n'umukwe, aticuza ngo ejo nzorya iki. Tubikiwe ibyiza shengero ry'Imana. Haleluya. Tubikiwe ibyiza kwe, kandi ntizosubira kongera kugirirwa akajagari ukundi. Oya, ngo bibilivuga ngo hahirwa abatumiwe, batumiriwe amazimano ngo batahe ubukwe. Hari abantu babivuga nabi bakavuga ngo tuzotaha ubukwe. Abacunguwe n'amaraso ya Kristo ntituzotaha ubukwe. Dufise abatumire special cyangwa original, bajya bayobotse Imana kera, bajya nibo batumire bazoza kuraba ingene ishengero rimanja. Haleluya. Iyumvire Yesu asangiye n'intumwa, hageze ko afatwa ngo aducungure, yarababwiye ngo sinzosubira,
sinzosubira kongera kurya kugeza aho tuzosangirira namwe umutobe musha mwijuru imbere y'Imana. Haleluya, amen. Iyumvira urwo rukundo rw'umugeni, rw'umukwe akunda umugeni, kugera n'ubu ntararya, aracarindiriye kuko ariko arategura, ari mu bikorwa bikomeye, ariko arashariza ngo umugeni adasange byangombwa ari byiza mu nzu. Haleluya. Namba ari encrampla, namba ari akabati kakorewe hehe sinzi, namba ari intebe wicara ko bagasuguma zikijana ntumbaze. Ciza gusa nuko utawuzoyisumbye uwundi ngo umwe amenye ko umwe afise gito uwundi kinini. Oya, ko Yesu adakengerana atagayana, urumva mwijuru kugayana nta kuri. Hanyuma aho gico gihe umugeni yicare arye anywe ari kumwe n'umukwe wiwe yamukoye, maze batumire bashashe banezerewe, abamarayika n'ibinyabugingo baguma bavuga ati muratwemeje, uratwemeje, uratwemeje. Ibihe bitatu n'igice birangiye, Yesu ahaguruke, ico gihe cyose ishengero rizokimara ririko rirarya riranywa rinezerwa rishima Imana riri kumwe n'umugeni, kuko Yesu azoba yaduhanaguye amosozi tukiri hahandi kuri wa musozi. Mugabo kandi nitwagera imbere ya Data, undi muntu turi muri bisi niwe nagiye numva yaduka, aravuga ngo Yesu n'umukwe mwemu n'umuranzi, Data ngo Data ni Data bukwe, ngo Imana ni Data. Mugabo kandi yari yagasomye, ariko ndavuga nti uwo mudayimoni akudedembesheje neza kwe. Abari muri bisi bose baca baratwenga, nanje ndavuga nti amen. Haleluya, haleluya. Hanyuma ibyahishuriwe Yohana 1 umurongo w'indwi havuga ngo iki? Byahishuriwe Yohana igice ca mbere n'umurongo w'indwi, atubarira ngo si bicu by'imvura. Oya, n'umukwe azoba yambaye ubwiza bw'umugeni, ibicu bazoba arabera bari kumwe na Yesu muri ya ngaburo yera mu ijuru, hazoba hageze ko amanukana nabo. Haleluya. Umugeni yongera amanukane n'umukwe
Yesu azoba aje kwima ingoma muri bwa bwami bwiwe bw'imyaka 1000. Amanuke hanyuma rero aje abasigaye bicunguza yabo maraso, abo nabo azoca bazura bazuke mugabo batariye kuri ya ngaburo, hanyuma nabo bazoza mu bwami bwa Kristo. Twebwe umugeni yabanye na Yesu mu ijuru, wewe ngo azoba ari umutware mu bwami bwa Kristo. Bandi bazicara ku ntebe 10 na zingaha. Hanyuma rero rikaraza ari yereka bo mw'isi ari ubwiza bwinshi, kandi abamukengereye bakamuhobambakera, baraboroga bamenye, baraboroga bamenye, baraboroga bamenye kwariwe Kristo ukuri. Bumva ibikomeye, babona ibitangaza, nguyu yaraje, bagize ngo baritegereza, azoza za nkovu z'imambo zikiriho. None yagomba ntiyari kuzizimanganya. Yaremereye Yohana ngo nari narapfuye ariko mpora ndi muzima. Yagomba yari kuzizimanga, ariko kugira ngo abamukengereye baze batsindwe n'urubanza. Abamukengereye ni bande? Dusome hahandi mu Bifilipi turabe ko twobigabanya kuko ntawo bimara. Hamwe mu Bifilipi twasoma igice ca 3 n'umurongo dusome turabe. Hamwe twasoma Bifilipi igice ca 3 n'umurongo n'umurongo wa 18. Umutwe w'amajambo uvuga ngo iki? Kandi abivuge jewe ijwi ryumvikana gose. Abansi b'umusaraba wande wa Kristo. Abo nibo bamukengereye, abo nibo bamubambye, abo nibo bamudodobereje. Abansi b'umusaraba. Kandi na n'uyu munsi harashari abansi b'umusaraba. Ariko umviriza ku murongo wa 18, kuko benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi n'ubu ndabababwira ndira yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. 19. Iherezo ryabo ni iki? Guhona. Imana yabo ninde? Ninda. Biratana ibiteye isoni byabo, iby'isi nibyo bababaye. Abo bashize imbere inda bigatuma banka umusaraba. Igihe azozira ko bavuze ngo ntabambwe, ko bavuze ngo ntiyobabera umwami, ngo bahisemwo data Kayisari. Ko barahiye bati amaraso yiwe
nibavuge n'ubu dufume tuyiyoga, hanyuma n'abana bacu nabo aza bahumire. Barabisinyi ko banze imbabazi rero, bakiyerekana ko ari abansi banse umusaraba, banse Kristo ubwiwe. Abo rero hazozira, bazoboroga, barondera iyo binyegeza bahabure, kuko ngo afise ububasha bwo kubatangira nta na hamwe, nta n'ikuzimu bazoja kuko hafitiye urupfunguruzo. Bati bwa bundi yariwe. Imana idufashe. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe ntituri mu biyonjorora ngo duhone, niko biri. Nta muntu ari mu ishengero yoba azoba mu bahona, yoba ari mu batizera, yohava ba mu bazosigara igihe umukwe azohamagara umugeni, kuko abazosigara bazicunguza yabo maraso bigoye. Urupfu ruzoba ruri kure. Nta muntu azoca apfa ku isaha imwe, azoshobora kumara n'umwaka bariko baramuca ukuguru n'ukuboko n'ikiganza atarapfa. Ariko kandi n'inzara, kuko utariko ikimenyetso ntazosuma. Inzara rero umaze iminsi ngahe, sinzi ngo ku mugabo ari ngahe ngo agacapfa, mugabo izoba dubure mu buryo butazwi. Sonzere ngaho, ibironda ari bironda, amaganya ari amaganya, utiteze ico ikigutabara. Gutabarwa kwawe nuko uzohindura, kavuga uti oh Yesu jewe pu nakare ntacamazi, jewe ndizeye ico gikoko, jewe ndizeye uwo muvugishwa w'ibinyoma. Aho niho uzoca ugira agahengwe. Mugabo si wewe, ntakabe wewe. Yesu ashimwe. Ntakabe wewe uri uranyumva, ntakabe wewe uri kurumva ubutumwa bwiza, ntakabe wewe wamaze 5 10 ku musozi wisonzesha, kandi atari amageragezwa yiwawe yonyene wikoreye, ariko wikoreye amageragezwa y'abakozi ya bene so y'ishengero. Uratubika umukanda kugira ngo Imana yawe ibishure. Nta komisiyo wari wariye ngo niyabishura tuzoca tuyagabura. Oya, ibyo wamuvyibuka bigutere kwirinda icaha. Imana itugirire neza, ntuzube mu bazoboroga. Ariko ndatinya, none twese aha ntidufise inda none sa? Oya, simvuga ko twibungenze, mvuga ko dufise inda, canke basi nije imbere. None aha niyo hava itubera Imana. Uko twumvise ababansi b'umusaraba babigizwe ngo ninda kubera bishinze iby'isi. Aha kanwa kawe niko kakwankishije umusaraba. None ko byama bikugora wihana ntibihere, ukamubisubiramwo. None ntiwumva kusigaye ukora ibyaha bigirankana. Nawe birivuga ngo niba twokora ibyaha bigirankana, nta gimaze c'ibyaha gisigaye. Hasigaye ko twitegana uburake, twitegana ubwoba, uburake bw'Imana. Ariko rero uyu munsi birivuga ngo araje, kandi kwaje ngo hahirwa abamesura, bakamesura imvune zabo mu maraso y'abamwagazi, kuko biracashoboka.
hamwe wobyemera bikagenda bityo woba ari umunsi wawe wo gukirizwako, kuko nituzi amasegonda canke amatiyesi asigaye ngo inzamba y'akabanga ivuge. Yesu rero hamwe n'ibicu bazomanuka, isi igira ubwoba, abanyabyaha baturubuku, twakunda abaririmbyi bavuga. Hanyuma rero Yesu azoca atunganya byose, abagororotsi bace bajana nawe muri bwa bwami bw'imyaka 1000. Aho tuzohamara ibihe n'imyaka 1000 turamahoro. Mbega urabyipfuza cyane wahora wumva umenga nibisanzwe nta kintu kiri mu Mana? Hindura uyu munsi wakira agakiza, wizere umusaraba, ariko nk'uko umuririmbyi yavuze ngo cyane cyane umwami Yesu yabubambweko. Mana nihabwe icubahiro. Naya majambo y'Imana, naya majambo y'Imana. Jambo ry'Imana ntiturifate minenerwe, toyavuze izobikora, ibyo yagabiye izobishitsa. Ntigomba kuguhana kuko yarahanye Kristo Yesu, ariko kuko wanze kwizera ningene umwana w'Imana yababajwe, ngo burake bw'Imana sinzi kuzobukira. Ariko muri Yesu birashoboka. Twuname dusenge Imana, nawe ucuza imbere y'Imana, mwanya uracariho, n'umunsi mwiza wo gukirizwako, kuko Yesu agiye kugaruka. Imana ikumvashirize. Wewe wumva umutima wawe hari icyo kwagiriza, kaze. Wewe wari kuri iyo njorora, wari wibagiye ibyiza tubikiwe mu ijuru, kaze. Wewe wari wibagiye amasezerano ko Yesu yagiye kudutegurira kandi none hagiye kugaruka, kaze. Hari n'ikindi Yesu ariko arakorera ishengero, ngo iyo ari mu ijuru agira ugukora hamwe no kudusengera. Iyumvira ingene Kristo Yesu adusengera mu isi yahasize mpwemu yera, ngo aya masengesho dusengesha akanwa gahumanye, ibyiyumviro bibi, intege nke, ngo ayo masengesho kuko tukiri mu isi mwema arayahingura, ayashikana imbere y'Imana, ashobora guha icubahiro Imana yacu. Nico gituma usenga ukishurwa. Yesu yavuze ngo sinzobasiga mwenyene, sinzobasiga nk'imfuvyi. Kaze, Yesu yatanze ibikwiye byose. None rero reka dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana, dusenge Imana. Azoza za nkovu z'imambo zikiriho, ngo kandi abacunguwe bose, abacunguwe nazo bazozinezererwa bamubonye. Uri mu bazonezerwa canke uri mu bazoboroga? Reka dusenge, duhe kaze pastor asengere aba bantu baje imbere y'Imana. Kaze pastor. Data wa twese uri mu ijuru, muvyeyi wacu mwiza udukunda, uduhoza ku inyonga zawe, turagushimiye ku majambo yawe y'ubugingo, amajambo adutumira, amajambo aduhanura, amajambo atwigisha, kugira ngo nk'abana bawe, nk'abakozi bawe twitegure, twiyeze, twitunganye, tugume aho wadusize. Mu izina rya Yesu tukubera abana, nawe uri umwami wacu, utugirire neza, kuko mwami wacu Yesu turagushimiye ko agiye kudutegurira
kugira ngo ahure natwe abe ariho tuzoba. None rero ishengero ryawe rikiri mu isi, uriko urarishariza, uriko uraryigisha, uriko uraryibutsa, uriko urarikomeza, kugira ngo umwe wese ntajanwe akayombekere n'ivya kino gihe, ariko agume aho wamusize. Mu izina rya Yesu turagushimiye rero Mwami kuri aya majambo wadungikiye rino shengero, kandi turagushimiye ni kuri aya mavi amaze gupfukama imbere yawe, yamaze kwitahura, yamaze kumenya ahari ingana ahagaze imbere yawe. None baragupfukamiye, baraje kuri wewe Mwami w'imbabazi. Nusubire ubaharire, nusubire ubeze, nusubire ubatunganye, nusubire Mwami ubimurire mu gitabo c'ubugingo, ubakure mu gitabo c'imanza. Mu izina rya Yesu amaraso yawe asubire abeze, aboze, abatunganya, bagire basha. Amaraso ya Yesu nabo umwambaro baguma bambaye gushika aho uzogarukira, inzamba yakabanga izovugira, nabo bakagusanganira mu bicu. None bagiriye neza Mana yanje, ubahindure, ubahingure, bagume kuri wewe, kuko ni wewe Mwami w'amahoro. Ibyari bibabarira nabi, ibyari bibateye umubabaro n'agahinda, mu izina rya Yesu ntibisubire kwibukwa, kuko bari imbere yawe, bari imbere y'umuvyeyi aharira adaharuye. Bagiriye neza, baze gutahana amahoro, baze gutahana umunezero, baze gutahana inkomezi. Kandi Mwami usubire ufurure ingabire wabahaye, basubire bagukorere Mwami Imana, nawe wakira ibikorwa byabo, kuko uri Umwami w'amahoro. Turagushimiye kubejeje watunganije, turagushimiye kubakuye mu gitabo c'imanza ukabandika mu gitabo c'ubugingo. Turagushimiye kubakomoreye ivyo umugwaniza yirabanyaze Mwami, bigasubira kuba mu bugingo bwabo, bagasubira kwemegwa nk'abana b'Imana, bagasubira gukoreshwa nk'ibikoresho vyawe vyiza vyejejwe, vyatunganijwe igikorwa ciza cose. None bagiriye neza, bagende bagushima, bagende bagutazira, kuko uri Umwami w'amahoro. Urakoze kuvyumvise, kandi urakoze kwemeye kubibakorera. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu tubisavye, amen. Kaze mwarimu Jire ashike hano asengera abarwaye n'abandi banyamitwaro. Mwese muhaguruke, hanyuma dufashanye gusenga Imana. Uyu mukiza yagiye adukubitiye ibango, nta ndwara uwaje wese ahari yaramukijije, ibibazo arabyishura. Yagiye yiyemeje ngo abananiwe n'abaremerewe baze bahore baza babimuzaniye. None reka duhe kaze mwarimu asenga Imana. Mana yo mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye Mana ukuntu wabanye natwe. Turagushimiye ko wemeye ko tuba hano mu ngoro yawe tukumva amajambo yawe meza. None gitandara kizima uhejeje Mana gukiza ibyaha, ndaskwinginze ngo Mana wongere ukize n'ingwara. Hariho abahagurutse gitandara kizima, bahagurutse bafise ukwizera kuri Imana ikiza, kuri Imana itabara. None ndasavye ngo umuriro wawe uvuye mu ijuru ururuke, ubatwikire, uturire, utongore, usangangure ibitero by'ingwara byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze gitandara kizima, n'uwahagurutse afise umutwaro umuremereye, uno mwanya Mana ave ngaharonse inyishu mu izina rya Yesu Kristo, ave ngaharonse ubutabazi. Uzobukoze gitandara kizima. Turasenge n'abandi bagwaye batashoboye gushika hano Mana, iganza cawe si gito Mana gukireke kubashikira. Ndasabye ngo uvuge ijambo rimwe aho baryamye ku musego Mana, uvuge ijambo rimwe gusa Mana, nabo nyene Mana batabagwe.
turagushimiye kuri Imana ikiza kandi kuri Imana itabara, ni mu izina ryawe Yesu tubisavye, amen.